Praises Studio. Holy Praises Studio. Superior performance. To find more, contact Holy Praises Studio. Superior performance. Nifuje kumenya ukuri. Soma ibitabo vy'Imana, Bibiliya, ibitabo y'ubuhanuzi. Narondera ku munsi kahise k'ishengero kugira ngo nshobore gutahura ukuri kw'Imana. Bibiliya ifise inkuru zose wifuza mu kumenya nimba ibihe byarahindutse canke ko dutegerezwa kubahiriza no kwitondera ibyagezwe vy'Imana. Uko Imana ari nyembabazi yakoze ibishoboka byose, ese imishurira umunsi wayo w'ukuri ukwihimbaza uwo tubona kuvayo 20:8 gushitsa 11. Bamwe ngo Isabato ni y'Abanyisirayeli, abandi ngo vyarakuweho. Ariko soma Bibiliya uzomenya ukuri, kandi nawe mwene data uyu munsi nimba wakiriye agakiza ukizera Yesu Kristo uri Umunyisirayeli. Mwene data nawe n'umwanya wawe, gira ubushakashatsi, urondere, usome ijambo ry'Imana, usenge, wiyirize, uzomenya ukuri kw'Imana. Uyu ni umwe mu barongozi b'ishengero rya Roma Katolika. Hano yagerageje kwerekana ko niyo woba wumva usenga kuri uwo munsi, utahure ko ari umunsi washyizweho n'abantu nk'uko Daniyeli yari yarabyeretswe. Imana ivuga iti muziririze isabato yanjye. Roma Katolika nayo iti oya abanamba. Yaratanze $1,000 ko umwemeza yisunze ibyanditswe ko akwiye kuziririza umunsi wa mbere w'iminsi Sunday, ariko nta n'umwe yabonetse. None uyu ariko aravuga ninde? Ni ukuru hano cyane bivuzwe n'umuntu ariko banga ryabo. Amen. Bantu b'Imana, ndabasaba ngo mukurikire ijambo ry'Imana ukuri. Hano isabato itwibutsa ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo. Ariko hariho uwundi mugabo yitwa James Gibbon. Ubu unye hari ikinyamakuru cyitwa Faith of Our Fathers, yitwa James Gibbon Cardinal. Uyu nawe aravuga ijambo ati, you may read from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of the Sabbath. The Catholic never sanctified. Kana aravuga ati ushobora gusoma ugahera mu gitabo cy'Itanguriro ugashitsa mu byashuriwe, nta karongona kamwe kemerera Sunday ko yoba isabato ko yarahinduwe ku munsi w'izuba. Ibyanditswe biguhatira amadini kubahiriza isabato. Na ishengero rya Katolika ntiryigera ryeza ngo ritunganye. Icyo ni ikinyamakuru kivuga ngo cyitwa Faith of Our Fathers. Urave kuri ku gitabo n'icyo gitabo mu karatasi w'Ijana-na-11. Ukaratasi w'Ijana-na-11. Aha tuja kuraba mu isezerano rishya
kuko amajambo y'Imana ntagwanya yandi ariko arashigikirana, naho niho tubibona neza. Nukuvuga iyo tuvuga ivy'Isabato bihera ku rwa mbere bigashitsa no ku mwisho iyo muri Revelation mu vy'Ijuru, ariko isonde yuko aba bakatolika babatwara muri Roman Catholic babivutse were ku rupapuro rwa mbere ugashitsa ku bw'umwisho ntabwo ushobora kubona umunsi wa mbere w'isi cyangwa izina Sunday, ariko sawa ikumarika ukajyana uko nyene, ariko Sunday ntiyigera iboneka na gato. Uhari umusore mu gitabo cy'Ibyahishuriwe ibyakozwe mu Ntumwa 14:15 ibyo bwishwe n'Imana baduhamagarira kubaha iyaremye isi n'ijuru. Usomye muri icyo gitabo Pawulo ariko arabwira aba bantu ngo basenge iyaremye isi n'ijuru. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 14 turabona aya majambo, iyaremye isi n'ijuru niyo dushobora gusenga yonyene, apana abantu buntu bashyiraho ibyabo tukabunamira, siko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko intumwa n'abana Pawulo bavyumvise bitangamira ko impuzu zabo bitera mu bantu basemerera bati, yewe bagabo iki gitumye mugira mutyo, natwe turi abantu buntu tumeze nkamwe, kandi tubabwira ubutumwa bwiza ngo mureke ivyo bitagira ikimazi, muhindukirire Imana nzima yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo. Natwe bene data turi abantu nkamwe, nk'uko Pawulo yabivuze hano, turiko tubabwira ubutumwa bwiza ngo mureke ivyo bitagira ikimazi. Ndabahamya ngo muve muri ivyo bitagira ikimazi, mureke gukurikira imigenzo y'abantu, musenge Imana yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose. Ijambo ry'Imana rirabyemanga, rikabivuga, rikabigaragaza ko dukwiye gusenga iyaremye isi n'ijuru n'ikiyaga. Hano Pawulo abwira abantu muri Atenayi ati, Pawulo arahagarara hagati muri Areopago aravuga, aho ni Ibyakozwe n'Intumwa 17:22 ati, bagabo muri Atenayi, mbonye muri byose kubukarije kubaha Imana zayo. N'uyu munsi ijambo riravuga, bagabo muri iyi si, bagabo mukoraniye ngaha, bantu muri ku isi yose, ndabona ko bukabije kubaha Imana zanyu, ibigirwamana. Kuko aho nagendagenze nitegereza ibyo gusenga, nasanze hari n'igicaniro cyanditsweho ngo Imana itazwi, mubyo musenga mutayizi niyo mbabarira. Imana rurema yaremye isi n'ijuru, yaremye isi n'ibirimo byose, iyo ko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko. Pawulo akababwira ati, Imana yo gusenga ni Imana yaremye isi n'ijuru. Ibyo zindi Imana zitazwi, kuko hari ibigirwamana bisenga uyu munsi, abantu bikubita imbere bakabisenga bitazwi. Ibyo uyu munsi nibyo turiko turababwira, kuko Pawulo yabivuga, mureke gusenga izo mana zitazwi, mupfukamire Imana, tuyisenge mu mpemu n'ukuri, kuko Imana isengwa mutyo turabiza amaso, mutyo dupfukamira imbere bidacitwe n'abana b'abantu, mutyo dupfukamira bisize amazahabu, mutyo dupfukamira tugendana mu ntoke zacu. Ibyo sibyo Imana igomba gusenga. Pawulo abwira abantu Atenayi ngo bave mu gusenga Imana zitazwi, kugira ngo basenge Imana y'ukuri yaremye isi n'ijuru. Uyu munsi bene data mukoraniye ngaha n'abandi banyumva, ndabahamagarira kugira ngo dusenge Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose, atari ibigirwamana tugenda dupfukamira. Nuko Imana ishimwe cyane. Bene data, turi kumwe hano gufashanye kubw'ijambo ry'Imana riturondera ngo twigishanye uko tuvyumva hariya mu migani. Ivyahishuriwe Yohana 14:6 aya majambo Yesu yahishuriye Yohana ari mu kizinga Patimo, kikaba igitabo cyanditswe mu 1995 urumva haciye nk'imyaka 62 cyangwa 60 Yesu yari yamaze kuvuga mu ijuru. Urumva
abantu bavuga yuko isabato itokubahirizwa cyane ibyagezwe n'Imana bitokubahirizwa baba bariko barabeshya. Ni kubera ko Yesu yabigarukanye mu byo yahishuye Yohana akabimwereka. Iyo biba biruko ntabwo yari kubigarukana haciye mu myaka yose. Ni nacyo gituma ngo twakomeje tubibabwira isabato ni abantu bose, kandi kubahiriza amabwirizwa y'Imana ni iteka ryayo, ni bwirizwa shingiro rya Kristo. Reka dusome 14 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Hano tumaze kanya twumva amajambo ava mu Dusenge Iyaremye isi n'ijuru. Twabisomye henshi, reka tujye no mu byahishuriwe murabe. Ijambo ry'Imana ntirwananya, ahubwo rirashyigikirana na ntabwo. Dusome mu izina rya Yesu. 14 cyashobora gufata igitabo cyawe Bibiliya yera, dusome twese. Yohana yereka abamarayika batatu, kandi ngo umumarayika wundi aguruka yagiye mw'ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa mw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Hano Yohana yabonye umumarayika wundi aguruka yagiye mw'ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira abahe kw'isi. Sababa muri Australia, sababa muri Congo, sababa mu Rwanda, sababa mu Burundi, abantu bo kw'isi yose, ngo n'amahanga yose n'imiryango yose abera n'abirabura n'umuhondo n'abandi, amoko yose bavuga indimi zose. Uwo mwarayika afite ubutumwa butazoshira, avuga n'ijwi rirenga, avuga iki? Ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cy'amateka yayo gishitse. Musenge Iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Amen. Amajambo y'Imana y'amakuru. Hano Yesu ahishurira Yohana ayo majambo. Twabibutse mu byakozwe n'Intumma, Pawulo yarayavuze ko twe gusenga Iyaremye isi n'ijuru ryayo, kuko amateka yayo ashitse. Bene data, mu majambo tubona mu gitabo cya Daniyeli, aho Daniyeli yasobanuza maze akavuga ati, Daniyeli ihora yakanakanga, fuka umatanishe ishashara, ariko mu gihe kizoza ubwenge buzogwira, abantu bazoserangura bazobibona. Ubu ni ubwenge bwo guserangura. Imana yakwiriye ibanga ngo duserangure, dutahura aya majambo ayariyo, kugira ngo dusenge Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibintu. Wowe urimo nanjye nkabamo muri aya moko. Hano ijambo ry'Imana rivuga. Mwene data ndakugira inama kugira ngo dufashanye gutabara amajambo y'Imana. Ntitujuragire ngo dufate inzindi ko twigomera, ariko dukurikire Bibiliya umurongozi wa ijambo ry'Imana rivuga ngo kubarira abari ku isi bose, amahanga yose, imiryango yose, n'indimi zose, n'amoko yose. Ati mwubahe yagize gute? Iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko. Muyisenge kuko yagize gute? Kuko yaremye isi n'ijuru n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ivyo bitujana muri Kuvayo, aho yabwira Abisirayeli kwa umuremyi wayo. Bene data, reka tugende duhanahana amajambo. Imana ni nyakuri, Imana irahambaye, Imana izi byose. Amajambo y'Imana naho abayeho ngo aduhanure. Dusome kino kinyamakuru kandi reka ducishe. Kino kinyamakuru murakibona kivuga ngo Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of the Sabbath observance is a proof of that fact. Catholic Record of London, Ontario, September 1st, 1923. Mushobora kuraba mugasoma iki kinyamakuru abasohoye gusoma, muragisoma kiri mu Cyongereza, ariko ngomba manure gatoyi kumbure tuvuge nyine gisobanura mu Kirundi. Abatumva Icyongereza kumbure bashobora kumva kubisoma twabisobanuye mu Kirundi, ariko abumva Icyongereza bashobora gusomera ijambo uko Sunday bayita bene kubihindura. Reka ndabihindure mu Kirundi kugira abatumva Icyongereza bashobore kubitahura. Nisobanura icyo kinyamakuru cyanditswe n'ikinyamakuru bise Catholic Record of London, Ontario, September 1st or September the 1st, 1923. Kivuga kiti,
umugabo yitwa H.K. Thomas, umuhanuzi w'umukaridinali Gibbons, yabajije uwo mukaridinali ati tubarira ikimenyetso cy'igikoko. Inyishu iteye ubwoba. Umunsi wa Sunday, umunsi w'izuba cyangwa umunsi wa mbere w'iminsi indwi, nicyo kimenyetso cy'ubutwari cyangwa ububasha bw'ishengero ryacu rya Katolika. Kandi no guhindura isabato ku munsi w'izuba nicyo cyemezo cy'uko kuri, kandi ishengero riri hejuru ya Bibiliya. Nicyo twabivuze ko cyane, nkumva ko bakomeje bigaragaza bavuga nyine bahinduye isabato. Nuko rero mube maso. Reka rero dutandukanye ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'umuntu. Isabato nk'uko twabonye muri Ezekiyeli 20 umurongo wa 12. Isabato ni ikimenyetso cy'Imana. Umunsi w'izuba Sunday ikimenyetso cy'ishengero ya Katolika cyangwa ishengero ry'umuntu. Imana ishinga intaye ko isabato ari ikimenyetso. Ishengero rya Katolika rivuga ngo Sunday ni ikimenyetso cyaryo. Umva uri hehe muri ibi bimenyetso bibiri? Hitamo ikimenyetso ushaka kuronga muri ibi bimenyetso bibiri. Murakoze mwene data uri kumviriza aya majambo, nagira dufashanye kugira ngo urabe neza. Aya majambo twayavuze kandi ariko kwijambo rimwe. Reka dusangirire hamwe uri munezero w'isabato. Ni wikungana ivyo umuremyi yagukoreye, singomba kwikungana ivy'Imana yankoreye. Nguko Yesaya 5:5 bavuga ngo umugisha w'Imana uri kubizeye bose. Nicyo gituma uwo mugisha ngomba kutusangira. Ushobora kugarukara muri Yesaya 5:6 umurongo wa mbere kugera 8. Urabona izo nkuru ni wazikurikirana neza, uzobona ukuri. Hano ndabisubiye kugira ngo bitahure. Haba umuntu cyangwa umunyamahanga, nuvuga jewe na wewe, nta wundi na wewe wundi utari umwisirayeli, ni mwumve icyo Imana ibivugako. Isabato n'umunsi wera uhoraho. Isabato n'umunsi w'umunezero. Isabato n'umunsi w'icyubahiro. Isabato ikwiye kubahwa, nta bijyanye bikwiye kuvugwa kuri uwo munsi. Take it serious. Ibyo bintu ubishyire ku mwete n'umutima, ubitahure. Abantu benshi bariko baravuga bivugira ngo bukura avuga ibi, ngo bukuru n'umugumutsi, ariko bibira ko umurongozi wanje ari indongora, ntabwo n'umugumutsi. Niko mvuga ukuri, shingira intahe muri Bibiliya. Tuzonezererwa uhoraho nitwubahiriza isabato kuko ari umunsi wayo. Nibaza ko nabitandukanije muri iriya jambo bavuga hariya muri byahishuwe Yohana 1:10 na hano muri Yesaya 5:8-14 nabitandukanije nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Izo nka kujandajanda ku mpinga y'umusozi, that means for peace. Amen. Ni kuki ari ngombwa kugira ngo twubahirize isabato? Niba tugomba kugira ikirenge mu cya Yesu, dutegerezwa kubahiriza isabato. Yesu yari umwana w'Imana, kandi isabato arayizi uhereye mu mwirema. Yesu yari ahari. Kuvuka kwa Yesu mu kwicisha bugufi, kujya guca mu mwana w'umuntu, tufite mu Cyongereza incarnation, guca bugufi. Mu bisanzwe yamye ariho yahoranye n'Imana. Kwijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 1:1. Uwo jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ni nacyo gituma isabato yarayizi, kuko ikivi Imana yaruhuka nawe yari harya yarabibona. Ni nacyo gituma isabato dukwiye kuyubahiriza nk'uko Yesu nawe yayubahirije. Iyo niko ndabivuga gutyo bishobora kuntahura, ariko turavye mu gitabo cy'Imana niko nababwiye ko aricyo murongozi wanje wacu gishobora kutwereka uko kuri ngende kumeze. Luka 4:16. Tusome mbere turaca tujya no ku 31. Aja i Nazareti inde. Reka duhere ruguru kugira ngo tumve. Abi Nazareti bageza kwica Yesu. Maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa Mpemu. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kiyakikije. Yigishiriza mu masinagoge yabo, bose baramushima. Aja i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagoge nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Kumva ijambo nk'uko yamenyereye si ikintu yakoresheje umunsi umwe ngo acaheba. Ngo agenda i Nazareti iyo yakuriye,
yinjira mu sinagoge ku munsi w'isabato nk'uko yamenyereye, bamuha igitabo ngo asome. Nk'uko yamenyereye yagenda ku isabato, yari kuvuga ati isabato nikenewe ngaha, nk'uko benshi bavuga ngo umwami w'isabato, ngo ari umwami w'isabato rero ngo dusenga kuri Sunday. Oya, ni umwami w'isabato nawe ubwiwe yarayubahirije, akinjira mu sinagoge ku munsi w'isabato nk'uko yabigize akamenyero, si iby'umunsi umwe. Mwene data utegeza kumvira ijambo ryo kuba umunsi w'Imana w'isabato, si umunsi uriya mwitu w'Imana, uriya munsi w'inzuba cyangwa umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Iyo niko ndabikora umunsi wa mbere w'iminsi indwi, nuko Bibiliya ibishingira intahe, kandi n'ibyaba ngombwa turabishikako naryo turaryisomera turitahure. 3 aramanuka ajya i Kaperinawumu, igisagara cy'Igalilaya, kandi ariko arabigisha ku isabato, kandi ariko arabigisha ku isabato. Kubera atavuze ko yagiye ku wa mbere ku wa kabiri, ku isabato aragenda arabigisha. Isabato ni umunsi mwiza, ni umunsi na Yesu Kristo yubahirije akawuhimbaza, akinjira mu sinagogi ku munsi w'isabato. Hari ikintu gitangaje. Hariya wa mugabo muri yandikira aravuga ati mbega bamwe bavuga mu gihe cy'intumwa cy'abatumwa cy'intumwa za Paulo n'abandi haba namba. Ijambo ry'Imana rirabitwereka mu byakozwe n'intumwa 13 umurongo w'4 na 4. Paulo nawe yahimbaza Imana ku munsi w'isabato. Ni nacyo gituma abantu dukwiye kubitahura, ntimuyumvire ngo nibyo bakuru ariko barigenera cyangwa abandi bantu buntu, nuko n'intumwa z'imbere yacu Paulo nawe nirurangira ngo murabuze ibikorwa yakoze, nawe yahimbaza Imana ku munsi w'isabato. Reka dusome 4 na 2 tugeze 4 na 4. Dusome mu izina rya Yesu. Nafate Bibiliya yawe tujane. Bariko barasohoka barabinginga ngo ayo majambo aza kugwe no kwisabatizoza. Aho ni Paulo ariko arasohoka n'abandi basohokanye mu ishengero ariko arabigisha, ngo baramwinginga bati Paulo turagusavye uze wigisha amajambo ku isabato kwikira. Abari mu sinagogi bamaze gusabagira, benshi mu Bayuda be n'abatoye idini yabo bakubaha Imana. Abo rero n'abanyamahanga batoye idini yabo, bari abanyamahanga batoye idini y'Abayuda. Nk'uko natwe turiko turahimbaza umunsi w'isabato, abantu bavuga ngo w'Abayuda gusa, ariko n'umunsi Imana yashyiriyeho abayizera bose. Umunsi ijambo ry'Imana riduhamagarira kubahiriza isabato, nitwibure mu isabato ni y'Abayuda gusa, ariko isabato ni y'ubwoko bw'Imana. Twabisomye muri Yesaya 5:6 kumugisha w'Imana uri kubizeye bose, na cyane cyane umuntu wese mu bakora ivyo akubahiriza isabato ntayigende. Umuntu wese hano biragarutse 4 na 4. Ku isabato ikurikira iyo hakorana nk'abo mu gisagara bose kumva ijambo ry'Imana. Nk'abo mu gisagara bose ku isabato ikurikira Paulo yigishije nk'abo mu gisagara bose. Iyo muri gisagara cya Brisbane kije kumva ijambo ry'Imana ku munsi w'isabato, bamaze kumva ukuri, umva kandi bihimbaye cyane, bihimbaye cyane, byari binezero cyane. Ijambo ry'Imana n'ukuri, reka twumve uko kuri kandi tukugendere n'ukuri. Bene data, nagira ndabinginge kugira ngo tubandanye dukurikira ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Imana cyanditswe na Luka umuganga, kandi yari umunyamahanga. Luka yari umunyamahanga, niwe yanditse ibi bitabo. Nuko abantu benshi bavuga ngo isabato ni y'Abayuda. Reka turabe, niwe yanditse iki gitabo, niwe yanditse aya majambo. Reka dusome turabe. Byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 1 kugera 2. Abayuda birukana Paulo i Tesalonike, bamaze guca muri Amfipoli no muri Apolonia bashika i Tesalonike. Hari sinagogi y'Abayuda, nuko Paulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasabato 3 avugana nabo imuvya mu vyanditswe. Paulo yamaze amasabato 3 avugana nabo abantu b'i Tesalonike, ababwira ibyanditswe byari ku munsi w'isabato, amara amasabato 3. Kubera iki tutumva ko yamaze Sunday 3 cyangwa iya mbere y'imisi 3? Isabato ikumigaruka ivugwa ni umunsi mwiza, ni umunsi wera Imana yatunganije kugira ngo
ubu munsi wo gusengera ko Imana yacu. Ivyakozwe mu 18 tujyanira kugira ngo murabe iki jambo ry'Imana rivuga. Muri iki gice sivyo yakoze umunsi umwe Paulo nuko yamenyereye mbere Itesalonika marayo amasabato 3 yigisha. Dusome ivyakozwe mu 18 umurongo wa 1 kugeza 4. Dusome. Hanyuma y'ivyo Paulo ava muri Atenayi aja i Korinto. Abonye umuyuda yitwa Aquila amamo yiwe ni Ponto yaravuye muri Italia muri iyo misi umugore we Prisikila kuko Kilowadiyo yari yageze ko abayuda bose bava i Roma aja aho bari kandi kuko bari bahuje ubuhinga abana nabo barabungirana kuko ubuhinga bwabo bwari bwo kugisha amahema aharirirana n'abaho mu sinagoge amasabato yose ngo yemeza abayuda n'abagiriki. Aharira n'abayuda amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Isabato ni umunsi mwiza wo guhimbaza Imana. Niyo wowe uri kuwura uhimbaza Imana ku munsi w'igombera, umunsi wawe si umunsi w'Imana. Ijambo ry'Imana ritwereka ko umunsi w'isabato ari umunsi w'ingirakamaro. Ivyagezwe by'Imana Mesiya abivuga kwiki, Yesu Kristo abivuga kwiki. Abantu benshi mumeje kumva bavuga ko ngo byabambwe ku musaraba ngo yabikuye kandi byo byagezwe bavuga ko byabambwe ku musaraba kumbure sinyene babitandukanye sinyene bavyiyumvira babivuga uko bigombera. Ivyagezwe byabambwe ku musaraba amaraso y'impene y'amashuri n'ay'intama ayo niyo yatangwa ku mwaka utashe kugira agatangwa n'abaherezi akaba bayagutangira wewe watanze imaze kabigutangira siwe wishikira. Ivyo nivyo Yesu Kristo yabambwe kowe ari kimazi gitunganye kera. Amaraso y'intama n'ay'impene ntashobora gukuraho icyaha nk'uko bikora mu Baheburayo. Hano biko birabivuga kandi ivyo nishobora gutangura ko ivyo byabambwe ku musaraba ariko ivyagezwe 10 vy'Imana ntibivaho ntibihangura isi zorinda ihera. Ivyo byagezwe vy'Imana ariho. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Reka turabe Mesiya uwo Yesu Kristo babeshera kandi kenshi abantu barabesha. Bakwiye gutahura baca ngo Yesu yarabambye ivyagezwe ku musaraba baba bariko bararenga karindwi. Jewe mbere ndavyita ko kenshi ari ukurogota ndikunda kubyita kuko ijambo ry'Imana rikwiye kuvugwa ukuri. Yesu ashitse ivyagezwe. Gushitse ivyagezwe n'ugutsindagira. Abantu bacavuga ngo ko Yesu yaje yarabishikije ivyagezwe ntibikwiye ariko ni mwumva icyo Yesu yavuze. Bene data mwumviriza ndabagira inama ndabasaba kugira ngo munyabe munyumvirize muntega amajwi kugira ngo mutakwinyigisho tugenda zitandukanye Bibiliya bakayiturika ukundi. Yesu ntiyigeze akuraho ibyagezwe. Ibyagezwe 10 ni umushinge ku bakristo ku bantu bizeye Imana. Nivyo menyesha icyaha. Paulo avuga ati bitaba ibyagezwe sinari kumenya icyaha kuko sinari kumenya ngo ntukivuze ko ari icyaha. None nabimenye kibyo niki ni ibyagezwe. Reka rero turabe iki jambo ry'Imana rivuga. Ndimugire ngo Mateo 5:10-19 dusome ndagusaba nkurikire mwene data. Nimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo yavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura naje kubishitsa. Ndababwira ukuri gushitsa ijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe cyangwa n'akazatsa bizova ku byagezwe gushitsaho byose bizoheraherezwa. Mwene data wumvise ibyagezwe byarakuweho. Yesu avuga gute? Sinaje kubisenyura naje kubishitsa gutsindagira kuzuriza aho biri. Ndakubwira ukuri gushitsa kumviriza truly I tell you the truth. Ndakubwira ukuri gushitsa ijuru n'isi bizoviraho. Imagine gushitsa ijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kantu gatoyi na kamwe cyangwa n'akazatsi. Yumvira akazatsi yo jamba akazatsi turakunda kuri kore bizova ku byagezwe gushitsa dari gushitsaho byose bizohera gushitsaho ijuru n'isi bizoviraho. 19 unteka amatwi mwene data wumvira ijambo
ntuzurumvirize ibintu bakubwira ngo bukuravuga nabi ngo bukuravuga ko wumvirize ijambo ry'Imana rivuga nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshye hanyuma yandi akigisha abantu ngo bagire batyo mu bwami bwo mw'ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Umuntu azofata ritoyi byoroshe ibwirizwa rihesha Imana icyubahiro mu mabwirizwa 10 ibwirizwa ry'indwi ritanga ikimenyetso hagati yiwe n'abantu bayo bararivanyeyo. Hano Bibiliya ivuze ko umuntu azofata ritoyi igikoko rito mu byoroshe maze akigisha abantu ngo bakore gutyo uwazoba muto mu bwami bwo mw'ijuru. Iyo umuntu avuga kuba muto mu bwami bwo mw'ijuru nibaza no kwigete ntibohegera byumvikana ko no kwigete ry'ijuru utazohegera. Ubaye muto ntiwegera no mu bwami bw'ijuru azoba muto ariko uwigisha gutyo ukwari usomye ku karongo gakurikira. Reka usome kenshi ndakunda kuvuga ati twandikisha mate ikaramu iriho. Reka tuende ku karongo ka B. Ariko uyitondera akayigisha uyo we azokwitwa mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Amen. Ariko uyitondera akayigisha ukwari uyo wewe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Nibaza ko muntabura ibyagezwe rero 10 birimwo bya tegeko ry'Imana. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Uwo munsi urimo mwene data Yesu ntiyaje kubikuraho, yaje kugira gute kubishiza. Untahure uvyumve twigishanye kugira ngo utahure iki jambo ry'Imana ririko rirakubwira. Ndakubwiza ukuri gusa ijuru n'isi rizokurirwaho nta nyakanyuguti nakamwe canke akazatsa bizova ku byagezwe gushitsaho byose bizoherezwa. Urindega muntu wigisha abantu ibinyuranye n'ivyo Bibiliya ivuga kandi byavuzwe n'akanwa ka Mesiya, akanwa ka Yesu Kristo, nawe ukabesha abantu ukigisha abantu ngo byarakuweho ngo bibamba ku musaraba. Hano Umunezero bibambye ku musaraba hanavuga nakazatsa kandi bizoguma byubahirizwa ushitse umunsi ijuru n'isi bizoti byose birangiye. N'ivyo byageze bizohagarara kwisa ariko ni mw'ijuru ngo birahari. Please check and what you want to teach your people of Yahweh. Witegereze neza urabe ivyo wigisha ubwoko bw'Imana. Hano twahavuze azoba muto hanyuma y'abandi mu bwami bwo mw'ijuru inde azoba mukuru mu bwami bwo mw'ijuru inde uwigisha ibyageze uko biri azoba mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Ubukura ko nawe mu bwami bw'ijuru azoba muto. Je nabona mbona uko ijambo ry'Imana rivuga umuntu aganza amateka maze bwa tuzoba muto ngira ngo nukwegera aho hantu n'ucyo kwegera. Waruzi ko ijuru n'isi ko bikwagutse gusumba ibyagezwe? Inyishu iva muri Bibiliya. Ni nacyo gituma mwene data iyo tuba turabagira inama turabivyanditswe kugira ngo tubirabire hamwe. Niwe yumvira ngo nicyo umuntu yiyemvangiye, niwe yumvira ngo nicyo umuntu yirondere hirya no hino. Ababikubwira yaravye muri Bibiliya. Ijuru n'isi urabona ikingene ringana, urabona isi yene kingana n'inzu yonyene yubatse ntiwoyiganza n'ukuboko. Ariko Yesu arabishingira intahe ko ibyagezwe mbere si ibyagezwe byose akaburungu cyangwa agakwa. Imagine wowe umwanditsi ndazi benshi muri abasomyi iyo uko murandika ikete hariho ahantu mushyira agakwaru cyangwa akaburungu y'ijambo riheze. Yesu ku byagezwe avuga yuko akanyuguti gasumvye uburemere ijuru n'isi, icyoroshe kuvaho coba cyoroshe gusuguma n'ijuru cyagisi. Iyumvire nawe iki kibazo ukamvuga uti gukurara arahutswe. Ivyo Yesu yabivugiye he? Muri cya gitabo nyene usoma iyi Bibiliya ufise mu minwe niyi bivuga. Reka dusome Luka 16:11. Mwene data nkwirikire ufate igitabo cyawe tujanirane. Luka 16:11 dusome mu izina rya Yesu. Icyoroshe nuko ijuru n'isi byovaho hako kazatsa na kamwe kova mu nyuguti imwe yo mu byagezwe. Amen. Icyoroshe nuko ijuru n'isi byovaho hako kazatsa kova mu nyuguti imwe. Nukuvuga indome zibiri zifatanye hanyuma hajya gakobo bashiramo
ako karagumye kararemereye gusumba ijuru n'isi. Niko Yesu Kristo abivuga. Wewe urindega muntu w'Imana ka mwana w'umuntu ushobora guhindura ibyagezwe ukavuga ko byatawe ni Yesu Kristo ariko aravyigisha mwene data. Ntabwo ari je niko ndabivuga n'akanwa kanje gusa, nuko niko nasubiramo ya majambo Yesu yavuze ubwiwe ati coroshe nuko ijuru n'isi vyovaho hakagaza na kamwe kova mu butimwe yo mu byagezwe. Nukuvuga gakwaro cyangwa kaburungu ako gasumbye ijuru n'isi uremere kararemereye gusumba ijuru. Urindega muntu buntu uvuga ko ibyagezwe byakuweho. Wari ukwiye kwisubirako ukamenya ko izo nyigisho wumvise zirimo amahinyu hanyuma ugaruke ku nyigisho ya Yesu Kristo iguhamagarira gukomeza ibyagezwe bikubiyemo isabato. Amen. Imana tubabarire cyane. Mwene data unyumva nagira dufashanye tugira dusoma amajambo amwe. Mesiya ntashobora gukuraho isabato kuko niwe mwami wayo. Ivyo turabizi. Mbere tubanze turabe mwirema nkuko nabivuze kare yariho kugira ngo wumve uhakikishe utarikuraho isabato nta kintu na kimwe akora yigeneye shiti cyo yumvanye se wiwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka turabe Yohana 1:1-3. Uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Muvyumve neza kare nabivuze ndabikibana. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Wumva isabato yayikuvana akayijyana hehe kandi umunsi yahezagirwa ikezwa yari harya. Abantu bakavuga ngo yarayibambye yarayikuyeho. Yabambye byageze byagusaba inuma y'intunguru, bikagusaba inka, bikagusaba amaraso y'inka y'impene y'intunguru kugira ngo wowe uhari ibyaha byawe. Ivyo nivyo yabambye ku musaraba kuko wewe ari kimaze gihambaye kiruta ivyo byose. Ibisigaye isabato Yesu Kristo ntiyayibambye ku musaraba, ibyagezwe ntiyabibambye ku musaraba. Ibyo yabambye nibyo ndiko ndakubwira. By'ukuri isabato ni y'umuntu wese. Isabato yabayeho kubw'umuntu. Yesu umwami w'isabato utegezwa kuyubahiriza. Nimba wizera Yesu Kristo utegezwa kubahiriza iyo sabato kuko n'ukuri gusesuye. Hano Mesiya yakomeje kuvuga byinshi cyane ku bijyanye n'ibyagezwe. Uvuze ko ibyagezwe byakuweho benshi bavuga ngo we are no longer under the law, ngo tukiganzwa n'amategeko. Uvuze ko Mesiya yakuyeho ibyagezwe, jewe no byita ko uba uriko urabesha. Uti gute? Hinge umurongozi mukuru ariwe Bibiliya atwereke kuko iyo tuvuga byose twisunga igitabo cyera tuhoraho, igitabo cyera gitunganye kikatubwiza ukuri. Reka turabe umutunzi yaje kubaza Yesu. Aha dusubira mu Yesu yagiye yishura. Matayo 19:13 usome mwene data. Ufate igitabo cyawe dusome nurambirwe. Umusore w'umutunzi haza umuntu kuri we 19:13-17. Kuri we aramubaza ati mwigisha ngori iciza kingo ndonge ubugingo budashira. Aramwishura ati umbariza iki iciza? Inziza ni imwe. Ariko se ugomba kwinjira mu bugingo witondere ibyagezwe. Umvira umutunzi yaje kubaza Yesu ati ngori iki kugira ngo ndagwe ubugingo budashira. Yesu yamwishuye ati ushaka ubugingo, ushaka kwinjira mu bugingo witondere ibyagezwe. Mwana w'Imana muntu nyumviriza ndakwinginga ibyagezwe bikuye mu isabato ubyubahirize. Hano akunda kuvuga ngo yarabibambye ngo yatanze ibwirizwa rishasha. Yaravuze ko amabwirizwa byagezwe ibwirizwa rikuru ari kubaha Imana n'umutima gukunda Imana n'umutima wawe n'ubyumviro byawe n'ubwenge bwawe bwose. Irya kabiri ukunde mugenzi wawe ukunda ngo yose yendena kuvuga nta na rimwe byatawe. Ibwirizwa byo gukunda Imana n'umutima wawe wose bikubiyemo mu mabwirizwa 3. Ntugasenge Imana uyigire ya mbere mu bugingo bwayo. Ntusenge ibigirwamana. Wubahiriza isabato yayo. Ntuvuga amajambo izina ry'Imana kuvyubusa. Ibyo bikubiye muri iryo bwirizwa rikuru yavuze rya mbere.
iry'inyuma naryo rikubiyemo amabwirizwa yo gufashanya muri twebwe. Wubahe so na nyoko, ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukivuze kwiba, ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe. Ayo mabwirizwa akubiye muri bya bintu ukunde mugenzi wawe. Nta na rimwe ushobora kurenga muri ayo ngo yavuze ngo ukunde gusa. Mbega yakuye ngo ukunde hari guca ukora icyo gusambanya. Yavuze ngo ukunde mugenzi wawe hari guca ukasona nyoko. Byose utegezwa kubyubahiriza bihaganye. Hepfo gato yacyamubwira ati, aramubwira ati nibihe. Yesu aramwishyura ati ntukice, ntugasambane. Ibintu ko bigarutse mwumva aho yavuze atari ko arongeramo ayandi mabwirizwa, ariko abantu bavuga ngo hari abiri gusa. Yaciye agaruka arayongeramo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko kandi ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Urumva bigarutsemo. Ni nacyo gituma inyigisho nyinshi iyo udafashe Bibiliya ngo usome neza usanga aho bigucanganya ugatita umutwe. Aya majambo ni ay'ukuri, amabwirizwa y'Imana arahamye kandi azokwama ibihe bitazoshira. Amen. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi riragororotse rifise ububasha. Uvuga ko akunda Mesiya cyangwa akunda Yesu Kristo nuko yitonda ibyagezwe nawe. Ibyagezwe nawe abandi bacavuga ngo ibyagezwe ngo Yesu yatanze ibyagezwe bibiri. Ibyagezwe bya Mariko 12 harya nyene. Nuko dusoma amajambo y'Imana muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Turaba amajambo y'Imana cyatubwira kuko ibyo tuvuga byose tugeza kwisunga Bibiliya kugira ngo ejo ni waba ukora tani umenye ko inkuru bakubwira iva muri Bibiliya. Turasoma Yohana 15 dusome na Yohana 10:15. Dusome 15. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba Data nawe azobaha ubundi mwitsa ngo azabane namwe bitazoshira. Amen. Nimwakunda, nitwakunda Yesu Kristo tuzitondera ibyagezwe byiwe, nawe azoca girande ngo azoca asaba Data azoturungikira ubwemi azotwibutsa ariwe mwitsa ngo abane natwe. Ivyagezwe n'intumwa za mbere zarabyizera, zarabyubahiriza ko na Yesu yarabyubahirije. Kubirabe nawe yubahirije ivyagezwe byase. Reka dusome 15 umurongo w'icyo. Nicyo gituma dukwiye gusoma neza tugatahura ivyagezwe. Ni Yohana 15 umurongo w'icyo havuga ngo nimwitondera ivyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nguko nanjye nitondeye ibyagezwe bya Data nkaguma mu rukundo rwe. Imana z'amabwirizwa ngaho nawe yaritonze ibyo byagezwe byase aguma mu rukundo rwiwe, aduhamagarira kwitondera ibyagezwe nguko nawe yitondeye ibyagezwe. Tutagumye mu byagezwe by'Imana, tutagumye mu byagezwe ntidushobora kuguma mu rukundo rw'Imana. Hano nyuma muri Yohana 13 ngo nanjye nzosaba Data abarumikire mpemu yera abane namwe. Iyo twitondera ibyagezwe mwema abana natwe ariwo murongoza twigisha akatuza ati ntimugikore, ntugasambane, ntukibe, ibyo byagezwe mukuma harya nyene. Mwene Data reka mubwire inama tujane muri ibi vyigwa kugira ngo dufashanye utaho ijambo ry'Imana rikubwira. Nico gituma ijambo ry'Imana rikubwira. Reka turabaye mu majambo. Hari ijambo ry'Imana reka kuna mutima akayiganza mu bombo nkuko namaze kubibabwira. Ni ijambo ry'umuruma icete ca mbere ca Yohana igice ca kabiri dusome mu izina rya Yesu. Nakayiganza mu bombo icerekana gufatanije n'Imana no kuyumvira. Uwo muruma icerekana gufatanije n'Imana no kuyumvira. Iki ni ikimenyetso cerekana gufatanije n'Imana no kuyumvira. Nusanga iki kimenyetso cerekana gufatanije n'Imana no kuyumvira utakifise, utakibona, ndakugira inama mwene Data kugira iki kimenyetso ukirondera. Dusome mu gitabo mu gice ca mbere ca Yohana igice ca kabiri umurongo wa 3 kugera 4. Ikerekana gufatanije n'Imana no kuyumvira. Iki nico kitumenyesha ko tumuzi inde Imana nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi nitondera ibyagezwe byiwe n'umubeshi ukuri kikuri muri we. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Uvuga ngo barazi Imana niyitondera ibyagezwe byiwe
ubwo numubeshi n'ukuri kuri muri we. Ivyo byagezwe bikuyemo isabato. Iyo abantu uwo munsi bavuga ngo Yesu yarayivanyeho, ngo Yesu niwe sabato, ngo ni umwami w'isabato, ntaho yigeze avuga ati mbaye ibi kubera umwami w'isabato, nagenda byemera n'umwami w'isabato. Mugabo uwo munsi wo guhimbariza Imana ntiyigeze awukuraho na gatoyi. Nagira ndakubwira inama mwene data, amajambo y'Imana uyasome, uyahekenya, uyatahura kugira ngo umenye icyo ariko arakubwira. Nivyo vyiza. Ntujyane inzira y'abaguru ariko urabe ivyo. Reka turebe. Abantu benshi bavuga ko ivyageze twabanga kumusha. Hariya Yesu yavuze muri Matayo 5:17 ati uzofata icyo rigosha akarikuramo agataka kigisha abantu kuko azoba mu mugambi ngo mw'Ijuru. Reka turabe na Yakobo, uyu yamugendanye wa Yesu, baragendanye, bari bazinanye, bari begeranye mu ntumwa ziwe. Reka dusome turabicavuga. Yakobo 2:10 kugeza 11. Dusome. Kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe vyose agatsitara kuri kimwe azowatumye kuri byose. Niwumve nawe, umuntu azokutondera ibyagezwe vyose kandi agatsitara kuri kimwe azowatsitaye kuri byose, azowatumye kuri byose. Tuvuge gutiki, tumve ijambo ry'Imana. Uwavuze ati ntugasambane niwe yavuze ati ntukice. Nuko rero nutasambana ariko ukica uzogutumye ku byagezwe. Nuko mwene data, nagira ndakwinginge kubw'isizi imbabazi z'Imana ugende wibaze icyo ukwiye gukora. Reka turabe mu byakiriwe Yohana. Mu ntango twavuze ku bijyanye n'igikoko hamwe n'ikimenyetso cyacu. Abantu bazokomeza kumira abantu bazokomeza kumvira ku byagize by'uhoraho gushyitsa mu gihe cya kimenyetso cya gikoko n'igishushanyo cyacu. Abo batigeze bagisenga nibo imbere y'Imana bazoboneka ko arabihanganye. Ijambo ry'Imana rirabivuga. Ibyashyizwe Yohana twabize kare byanditswe mu gihe kirekire hagati ya imyaka 60 niyo yari haciye n'iyindi Yesu yamaze kujya mu ijuru. Aho ni ukwihangana kw'abera guserukira bitondera ibyagezwe by'Imana no kwizera Yesu Kristo. Ni nacyo gituma iyo abantu bavuga yuko byabambwe ku musaraba aho biratugora kumva. Urumva Yesu yarabigarukanye imyaka myinshi haciye. Mwene data ndakugira inama ukanure ukanguke umenye ukuri ko muri jambo ry'Imana. Umviriza. Duhere 14:11. Umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira kandi ntibaruhuka ku murango no mw'ijoro. Bande abasenze cya gikoko n'igishushanyo cyacu, umuntu wese yemewe gushika ku kimenyetso cy'izina ryayo. Aho ni ukwihangana kw'abera guserukira bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu Kristo. Abantu batwa barihangana, abantu bumiye ku byagezwe by'Imana birimo na Isabato, cya kimenyetso cy'Imana n'abantu bayo, bakaguma bayubahiriza, bagatinya ibyagezwe by'Imana bikabarongora, bakagira no kwizera Yesu Kristo muri bo. Abo ni ijambo ry'Imana Yesu yashyuriye Yohana atabo bantu bazoba ari babandi batasenze igikoko n'igishushanyo cyacu. Abo bitwa abera bihanganye bitondera iki ibyagezwe n'Imana. Mwene data, ibyagezwe n'Imana birata Yesu ntiyari kubigarukana. Ikindi gihe imyaka myinshi yaciye, imyaka 60 bikagaruka muri Revelation, bikagaruka muri Vision, bikagaruka mu bigahishurirwa Yohana abyandika mu kizinga Patimo imyaka 60 kuko Yesu yagiye mu ijuru mu myaka 30 gutyo 3 muri ibyo bice bibiri. Rero urumva imyaka ihaciye ni minsi myinshi. Yohana yongera kubihishurirwa biragaruka. None wumva ibyo byagezwe n'Imana byavuyeho gute? Ntibyari kongera kuvuga. Mwene data, ibyagezwe n'Imana bikubiye mu Isabato bitegezwa kwama biri hano. Abantu bubahiriza ibyagezwe n'Imana nibo bafise uburenganzira bwo kwegera cya giti cy'ubugingo.
nibo bafise uburenganzira bwo kwegera cya cy'ubugingo. Ibyo biraboneka neza ko abantu babiri bamwe baragenda bakuramo amajambo bamwe batwistinga ijambo bakarinyegeza ijambo riza bakarikora. Usomye mu gitabo aricyo bita New King James Version urabona muri aya majambo ko ahishuwe neza. Bibiliya ndayikunda cyane kuko impa inyishu y'ibibazo byanje bijyanye no kwitondera ibyagezwe n'Imana bikubiyemo ikimenyetso cyayo aricyo Sabato. Ibyashyiriwe Yohana 2:14. Usome 2:14 avuga ngo hahirwa abitondera ibyagezwe n'Imana kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Nuko abitondera ibyagezwe n'Imana bafise uburenganzira bwo kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bya wa mugwa. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana rirasobanura neza. Usomye mu gitabo cya New King James Version urasanga hiri jambo rivuga ngo hahirwa bitondera ibyagezwe n'Imana kuko aribo bazoshobora kwegera kuri cya giti cy'ubugingo kandi ngo bace mu birimba bya wa mugwa. Nuko mwene data ibyagezwe n'Imana byakuweho kandi utegetswe kubyubahiriza ku murango no mw'ijoro bikubiyemo Isabato. Isabato ni umunsi wera w'Imana, nta wundi munsi uhereye mu itanguriro nk'uko na bantu babuze wa muhanuzi wa Gibon yavuze n'abandi uhereye mu itanguriro ugashyitsa mu byahishuriwe iryo jambo Sunday, umunsi w'izuba cyangwa mu minsi Sunday. ubwe no mu Kingereza Sabat gumiza n'ibihekagabo byinshi amajana n'amajana, ariko Sunday ntigera iboneka muri icyo gitabo cy'Imana. Nuko ijambo ry'Imana turayo byashyiriwe Yohana 2:19 usome. Kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo cy'ibi byavugishijwe nayo ibyavugishijwe n'Imana, Imana izomukura mu mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kwa wa mugwa wera byanditse muri iki gitabo. Mwene data nukwiye kugabanya cyangwa ukureko ibyanditswe muri iki gitabo. Urumva ibihano bizoba Uhoraho azomukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kwa wa mugwa wera wanditswe muri iki gitabo. Wewe wumva urihe? Wewe wumva ushingira intahe ibyo Imana iri kurakubwira? Wumva ushingira intahe ibyo Imana iriko irakubwira? Ijambo ry'Imana n'ukuri kandi ijambo ry'Imana riragororotse. Nicyo gituma ukwiye kugirwa inama ukumva iki jambo ry'Imana arikubarira. Hano twagomba dusome amajambo makeya n'ingindunduro, ariko reka turabe gato. N'ingindunduro woba ufashijwe n'aya majambo Uhoraho yatoranirije ndakumenyeshe. Woba utahuye icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'Isabato be n'umunsi w'izuba Sunday, ukamenya kubitandukanya. Hari aho woba wumvise ko Bibiliya ivuga ko Mesiya cyangwa Yesu yinjira mu sinagogi ku munsi w'izuba Sunday, cyo ni ikibazo. Cyangwa intumwa zakurikiyeho Mesiya amaze kubyuzwa mu ijuru. Wowe utahuye by'ukuri ko Isabato ari umunsi w'Uhoraho by'ukuri kandi ko Isabato ari umunezero, umusiguzi acavuga aya majambo meza. Mu gitabo cy'umusiguzi haza amajambo meza adufasha kugira ngo utawe. Umusiguzi 12 umurongo wa 12 na 13 umurongo wa 12 na 13 mbere na 14. Reka tugende ibisigaye mwana wanjye aho ni ku murongo wa 10 umusiguzi 12 kere ku 12 kere 14. Ibisigaye mwana wanjye uhanurwe, ndagusaba ngo uhanurwe n'aya majambo wumvise. Kwandika ibitabo byinshi bikugira iherezo, kandi ukwiga cyane kuruhisha umubiri. Abantu bariga cyane bagomba kugira amadigiri, ni byiza kugira amadigiri, ariko bakibagira ijambo ry'Imana. Umusiguzi iyi n'imigani ya Salomo yaranditse amajambo. Salomo yari umutunzi, yari umuhanga, yari umunyabwenge, ariko yaravye mu bwenge bwiwe n'ivyo yakoze byose aravyegeranya ati reka ndababwira indunduro ya byose nivyo byugarika ibitabo. Mwana wanjye weme uhanurwe, kwandika ibitabo byinshi bikugira iherezo. Guma wandika umusaza ngo umuhanga,
kandi ukwiga cyane kuruhisha umubiri. Abantu bariga bariko bagatama ariko gusa byose byarumviswe. Indunduro y'ibyo byose wubaha Imana, witondere ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. Yavuze amajambo meza cyane. Byose byarumviswe, warize, waraminuye, waratahuye, ufite byinshi amadigiri, ariko indunduro y'ibyo byose uko tukwiye gukora wubaha Imana, witondere ibyagezwe bikubiyemo isabato, ibyagezwe nayo, kandi ibyo ari nibyo bibereye rwose umuntu agize gute. Umuntu wese, umuntu wari we wese arakwiye kwitondera ibyagezwe n'Imana kandi bikubiyemo isabato. Nta Sunday never cross off no kuyikuramo ukubahiriza isabato y'Imana, kuko ari umunsi wayo wera yegeje igahezagira igatunganya. Uhereye muri Bibiliya ya mw'Itang ukaduga ugashika mu byahishwe Yohana, nta hantu na hamwe ushobora kubona ijambo Sunday. Mu Kirundi haba handitswe ngo umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Dusome Matayo 2:8 umurongo wa mbere turabe tubiri kugira mwene data turazabataho. Iyo ndiko ndavuga ngo Sunday n'umunsi wa mbere w'iminsi indwi canke umunsi w'izuba, abantu bavuga ngo bukuru n'umushaji, ariko reka ndakwereka icyo Bibiliya ivuga. Kuzuka kwa Yesu, umunsi w'isabato ushize, ku munsi wa mbere w'iminsi indwi, umukwezi ugomba gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi baja kuraba imva. Ku munsi wa mbere w'iminsi indwi isabato yarayishize. Ni uwa mbere w'iminsi indwi, uratahura ijambo ry'Imana kubwira ni uwa mbere w'iminsi indwi, si isabato. Mwene data, reka ndakubwira inama kugira ngo umenye icyo ukwiye gukora. Igihe Yesu yakwera, igihe bamumanura ku musaraba, bagiye ku maziko, nari bagiye kumuzika, barabaye isabato cyari gikomeye. Bari kuvuga ko umwami wacu yapfuye, twibere mu kiganiro turibabariye, ibyo bitinda kubiraba bitubisabira ko turemera twitonde tumuhambe neza, ariko baravuganye ngo banyaruke kugira ngo ntibahave bacererwa. Luka 2:5-6 arakibambura, uyarinde Yosefu wo muri Arimataya, arakibambura akizingira mu mpuzu yera, agishira mu mva yimbwe mu bitandara itarahamba mu muntu. Wari umunsi wo kwitegurira iki? Isabato igira ishike. Abagore bari bavanye na Yesu i Galilaya bakurikira Yosefu, babona iyo mva n'ingene ikiziga ciwe gishizwemo, basubira inyuma bategura imota neza n'amavuta atabirana, kandi ku isabato bararuhuka nk'uko byagezwe. Ntibigeze batengeshanya n'umunsi w'urupfu rwa Yesu Kristo, barubahirije isabato kuko ari ingirakamaro. Isabato ni ikintu gihambaye cyane, ni nacyo gituma umuntu atoyifinatira ngo yikorere ibyo agomba ubwiwe. Mwene data, twovuga byinshi kandi birahari, reka turiko turarangiza, ariko namara gukera kwijambo rimwe. Yesu azutse yiyeretse abagabo baca mu nzira y'Imawusi, aho nawe ushaka kuhasoma urashobora kuhabumvira 4:13. Turabe icyo baba baravuganye na Yesu muri ako kanya. Ni amajambo matoye cyane manini, mugabo twoteza kwiyumvira. Dusome amajambo ari muri Luka 2:4-13 turageza 3:2, ariko twina turasoma ibice. Yesu yiyereka abigishwa babiri mu nzira y'Imawusi. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira ija mu mihana ahitwa Emawusi, ni kure Yerusalemu urugendo rwa stadio 60, bavugana ibyabaye byose. Baravugana babazanya. Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo atabwa mu uruhuni ntibamumenya. Arababaza ati, mbega ibyo mugenda murabazanya n'ibiki? Barahagarara bigiriwe. Umwe muri bo yitwa Kileyopa baramwishyura ati, mbega ni wewe gusa watsinda Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi mihana muri iyi minsi? Arababaza ati, n'ibiki? Baramwishyura bati, ni ibya Yesu Umunyanazareti. Yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nuko abaherezi bakuru n'abashingantahe bacu nuko iby'abaherezi bakuru n'abashingantahe bacu bamutanze ngo acibwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twari twishimiye yuko ari bazocungura Abisirayeli.
kandi kigeretse kuri uyu munsi ugira gatatu uhereye aho ivyo vyabereye. Kandi n'abagore muri twebwe batangaje bazindutse baja kumva babuze ikiziga ciwe, baraza batubarira yuko ari abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho. Kandi na bamwe mu bari kumwe nawe natwe bagiye kumva basanga ariko biri, ariko abo bagore batubariye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati yemwe mwambura bwene nyiri jambo yabishuye, imitima yanyu itevye cyane kwizera ivyo abavugishwa n'Imana bavuze byose. Ivyo vyari vyaravuze byavugishwa n'Imana no mu mabwirizwa ya Mose muri Zaburi. Mbega Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu vyanditswe byose ivyanditswe kuri we. Bashitse hafi y'umuhana baja ko amera nk'ugomba kuwurengana. Ngaha rero ndasobanurira abantu, amera nk'ugomba kuharengana. Baramugobera bati gumana natwe. Nibo bamugobereye, we wariko arigira. Aragaruka kuko bugira bwiye kandi umunsi ukuze. Arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo. Ari gusangira ibyo kurya, yabira umutsima, arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Uruhuni rubava ku maso, baramumenya, maze arakamangana ntibabakimubona. Nimukugenda ntiyabasenzeye, abo byari bihuriye mu nzira. Aho bavuga ngo yaragiye barasanga cyangwa ngo agira n'ibi yari yirengana. Bamugobera ngo ati umushyitsi yashyize mu rugo iwawe uramukanisha. Nk'akaruru pasiteri aje mu rugo iwawe, iyo ibyo kurya bigiye ku meza uravuga uti pasiteri sengera ibyo byo kurya, mushobora gusengera ibyo kurya tukabirya. Bamuhaye umwanya kuko bashaka barye, arasengera umutsima, arawumanyura, arabagabanganya nabo bararya. Abantu bake bavuga ngo ni communion, holy communion bariko baragira, haba namba kwari kurya bisanzwe. Mbere no mu kugenda murumvise ko yagiye nk'akamashu, uruhuni rwake ruva ku maso ntibaba bakimubona. None abantu bavuga gute ko yagize ibintu? Ijambo ry'Imana ni ukuri no kugoroka. Bene data, nagira ndababwire, reka twumve ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Hano 44 niho twumve nyine havuga 44. Arababwira ati bariko baravuga ibyo, Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo arababwira. Aho nawe yereka abigishwa biwe bari hamwe, bariko baravuga ibyo. Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwoba bacika ivutu, bagira ngo ni umuzimu. Yahagaze muri ko barijana bateye urabwo ibyabaye kuri Yesu, bafatwa n'ubwoba. Arababaza ati kibahagaretse umutima niki kandi niki gitumye muburanisha imitima? Nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimumukorakore murabe kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa ngivyo mubonana. Avuze ko abereka ibiganza byiwe n'ibirenge, akanyamuneza kabamuje kubyemera. Bariko baratangara, arababaza ati hari icyo kurya mufise hano? Bamuha igihimba c'ifi yokeje, aracarira akirira imbere yabo. Arababwira ati aya majambo yanje nayababwiye nkiri kumwe namwe, yubiye ingene vyanditswe byose byo mu byagezwe bya Mose no mu majambo yavugishwa n'Imana no muri Zaburi ko bikwiye gushika, maze ahubwo ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati ko mu vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye umunsi ugira gatatu, kandi ukwihana no guharikwa bya kuvugwa mu izina rye. Ijambo Yesu yababwiye, ndababwira ijambo rizwi yababwiye, yahereje ko abarangiza ariko arabasezera. Matayo 28:19 tumanuke tubabwiye 13:19. Yesu atuma abigishwa 12, maze barigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi. Yesu yabarangiye, bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu araregera ababwira ni jewe, ati jewe nahawe ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Intumwa rya Mpwemu Yera, mubigishe kwitonda ivyo bageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gusa ku muhero w'isi. Nuko rero amajambo y'Imana n'ukuri ngivyo ivy'Umwami Yesu yabasezereze, akababwira ati mugende, ivyo nivyo ndabasigaranye. Mwene data,
nagira ndakubwire ko akari akanya kawe kumbure wowe ufise ikibazo wibaza uti bukuru ibintu avuga sinzi iyo biva. Hari byinshi nari kuvuga ariko umwanya ukomeza kuba muto, nagomba ndakubwira inama kumbure turangirize ngaha. Ariko ndagushingira intawe uhereye mu gishinga ntaye cyane nakubwiye ngene byagenze. Iyi nayo ni mirongo myinshi nagiye nkorakora ikamfasha kugira ngo ntahure neza Isabato icyari cyo uko muye kuyubahiriza, kugira ngo ntahure neza ibyagezwe n'Imana, ibyabambwe ku musaraba n'ibitabambwe ku musaraba. Turobigaruka ko mu minsi imbere tuve mu majambo ari mu Baroma 14 dusubire dukwite ku majambo ari mu Bakolosayi igice cya 2 aho hakunda kugora abantu, ariko umwami yadukundira tuzofata akanya tubisobanure kumbure tubishire kuri DVD nk'uko nyene, hanyuma kumbure mukomeje kuyaba. None mwene byaturi kuranyumva n'ubundi kumbure yo bari kwarandaba kuri DVD yumviriza ibyo niko ndavuga cyane ibyo navuze, wowe ufashijwe n'aya majambo yangoranije kiragarutse ikibazo kugira ngo ndagusigurire umunsi w'Imana by'ukuri cyane igituma Isabato kubahirizwa. Ivyo nivyo ngomba kurangirizaho. Woba utahuye icyo Imana ivuga ku Isabato yayo bene umunsi w'izuba Sunday ukamenya kubitandukanya, icyo ni kibazo imbere yawe. Hari aho wumvise ko Yesu yinjiye mu sinagoge ku munsi w'izuba cyane ku munsi atari w'Isabato? Woba wumvise ko Yesu yakuyeho ibyagezwe? Matayo 5:19, Luka 16:17, Matayo 19:15-18, cyane intumwa ziwe igihe yari yamaze kuja mu ijuru zoba zakoze iki? Uze kuraba mutashiwe muzakozwe n'intumwa 13 umurongo w'ine na kabiri kugeza ine na kane, uze kuraba byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa mbere kugeza kabiri, uze kuraba byakozwe n'intumwa 18 umurongo wa mbere kugeza kane, uca usimba ku murongo wa 11 aho Paulo yamaze umwaka n'amezi 6 amezi 18 ari i Korinto, no kuvuga ya celebratinze amasabato 78. Mwene data nagira gufashanye nimba aya majambo wumvise agufashije ukame aho uri kugira ngo usenge Imana, usabe Imana kugira ngo igufashe gutaha. Usenge Imana ushobora byose, dawa twese muri mw'Ijuru, ndagukengurukiye kuri aya majambo washoboye kugira ngo ugire imbere yawe y'abana bawe. Ndakwinginze uraha imbere yawe yumva aya majambo umufashe. Nukuri turaje imbere yawe ati Mana ndaje imbere yawe, ndazi ko nakurenganije ngaca hirya y'ibyagezwe byawe. Ndakwinginze mu ngarukane mu nzira yawe, umpe kubahiriza ibyagezwe byawe, umpe kwitondera Isabato yawe, kuko ari umunsi wawe wejeje kandi ari ikimenyetso hagati yawe n'abantu bawe. Kuko twumvise uhereye mu itangukira mu byashyiriwe Yohana, ndahiryo jambo ry'umunsi w'izuba cyane sunny day ishobora kuboneka, ariko Isabato yawe umugaruka kenshi na kenshi. Icyo gituma ubwoko bwawe muri iryo majambo igishinga ntahe. Ndakwinginze ngo ugufashe ubuhe gutahura. Urakoze kuko aya majambo, urakoze kuba akanya, ndakwinginze ubahezagire, uduhezagire abazokumviriza iyi DVD kugira ngo bafashwe nawe. Urakoze safite nkenguruka mu bya zina rya Data wa twese muri mw'Ijuru n'isi n'ibyakirimo. Amen. Imana ihezagire. Holy Praises Studio. Holy Praises Studio. Superior performance. To find more, contact Holy Praises Studio. Superior performance.